bakunzi b'ikiganiro Dr Love turabahaye kandi karibu uno munsi aho tugiye kuvugana ku ngaruka zo guhemukirwa mu rukundo. Uno munsi twashitse mu nyubakwa z'ikigo ca Université de Lac Tanganyika aho tugira tuvugane n'abanyeshuri bamwe kubyerekeranye n'ico kibazo cyo guhemukirwa mu rukundo. Rero tubasabye mu dutega amatwi gatoyi hanyuma kugira ngo mwumve uko bigenda. Itwa Paisible. Paisible turiko dukora ikiganiro cerekeranye n'ingaruka zo guhemukirwa mu rukundo. Biramaze gushika kaja mu rukundo? Ego biramaze gushikira. Wowe mwatanguranye urukundo niwe mukiri kumwe? Oya. Warahemukiwe canke niwe yahemutse? Bon, yarampemukiye. Umaze guhemukirwa byagenze gute, wavyifashemo gute, nihe ngaruka byo byarakugize ko ku buzima bwawe? Bon, au début byarabaye ibintu bigoye nyene kuko deja mu byumvira gumagaruka. Rero kugira ngo usubire mu yindi relation birafata umwanya kuko ntuburi decide aguma bibaza ati burya hava ngira nk'uwa mbere ibintu byo konyene. Rero birafata umwanya kugira ngo uje mu yindi relation. Nta kindi kintu byo byaragukoze ko ku buzima bwawe? Oya, nta kindi nico. Murakoze cyane. Nzeyimana Sifa. Sifa, biramaze gushika ugahemukirwa mu rukundo? Bon, si kenshi mugabo biramaze gushika rimwe go. Umaze guhemukirwa inyuma yaho byakugendeye gute? Ni bintu usanga biba bigoye kwakira premièrement mugabo avec le temps mugabo aho ni mu gihe ubu kunda cyane umuntu mugabo iyo atari mvuga nti cyane nukuri nta mwanya munene bimara bro mugabo bimukunda cyane birasaba umwanya bro. None wewe ku bwawe wowe waramukunda cyane ntiwamukunda cyane? Ego bro bari cyane gose. Murakoze cyane. Nawe witwa gute? Jenny wa Carmen. Carmen, biramaze gushika ugahemukirwa mu rukundo? Wapi? Biramaze gushika aho ukabona wahemukiwe mu rukundo? Yego. Inyuma yo guhemukirwa yavyitwayemo gute, yavyifashemo gute, ubuzima bwagenze gute? Bon, en fait, au moment où ça j'ai problème niveau kuyo. Donc on abonye wewe nivuga ko ça partie en vrai nivuga ko ntigeze ashobora kwimetriza cyaja mu byeke inzoga peut-être no muzini ngesa atari kwibaza ko yokoze avant yuko ivyo bimushikira. Et du coup après X temps yatangura ko regretta bivanye nuko normalement il n'a pas su gérer uko byategezwa kuba au moment où il devrait le faire. Nk'abagenzi biwe ntacyo mamufashije? Bon, abagenzi umuntu aramufasha mugabo umwe wese afite décision yiwe afata, donc on peut pas influencer décision umuntu, mais plutôt on ashobora kumukanaliza kugira ashobora kumenya iyo aja par rapport yaho yarari. Donc umuntu ashobora kumukonseiller, donc twaragejeje kumukonseiller, mais pourtant donc mu gihe umuntu adashobora ko accepter les conseils bamuhaye et du coup on laisse. Donc on peut pas. Murakoze cyane. Nitwa Emar. Emar, biramaze gushika ukaja mu rukundo? Yego n'ubundi arorimo. Biramaze gushika aho ugahemukirwa mu rukundo? Nanarimo. Woba wibaza ko igituma utarahemukirwa mu rukundo byo babiva kuki? Bon, biravana n'ikintu mwita urukundo puisque je navuga yuko kuja muri relationship n'umuntu c'est parce que umuntu bon comment dire umuntu gukundana n'uwundi hari abantu bayifata nko kumengo ni mikino. Je sindahemukirwa kuko disons la personne avec laquelle je suis en couple c'est une personne qui me rend meilleur. On va no muntu atuma angira undi muntu angira meilleur muri mu rukundo rero agerageza ku buryo bwose uwo muntu kitoha meilleur akugira meilleur gusumba ko waruri utamutakaza. Je ndibaza yuko ivyo ari byo bituma kugeza iyi saha ntarahemukiwe. Na je ntwa Dani Promesse. Dani, byo bimaze gushika ukaja mu rukundo? Yego biramaze gushika. Biramaze gushika aho ugahemukirwa mu rukundo? Oya mu rukundo sindahemukirwa. Bisigura yuko uwo muri kumwe niwe mwatanguranye? Yego niwe twatanguranye turi kumwe. None wibaza ko impamvu yo bituma utarahemukirwa mu rukundo yoba ari yahe? Impamvu imwe no sigura yoba ituma ntarahemukirwa no turi kumwe. Donc uwo turi kumwe n'uburyo tubanye, uburyo relation iwacu mu rukundo ni nziza stable. Rero kuri iyo mpamvu ahari gutahurana hagati yanje nawe turorohezanya, umwe yashavuye undi arakoroka akaja hasi
ubundi rero donc ubundi nuko nyene ni vice versa urumva rero urumva cabaho cohabitation nziza mu rukundo hagati yanje no turi kumwe. Murakoze cyane Dani. Yego nandi ndabashimiye cyane. Nitwa Nina Hazwe Nadine. Nadine biramaze gushika ukaja mu rukundo? Ego. Ubu batangiye nawe mukiri kumwe? Oyaye. Biramaze gushika hoho ugahemukirwa mu rukundo? Oya nta byashitse. Ego. Ubu wowe uri mu rukundo? Ego. Nimba utarahemukirwa mu rukundo woba wibaza yuko vyoba biva kuki? Mu bisanzwe ku bana bantarahemukirwa mu rukundo usanga nyene igihe kitarashika nimba ari w'Imana yabanteguriye ikadutegurira imigambi usanga biriko biraba ndabirindiriye ndabiyo bizoherera. Ego. Biramaze gushikaho ukabona wahemukiwe mu rukundo? Ego naramubonye. Amaze guhemukirwa inyuma yo guhemukirwa yavyitwayemwo gute, yaravyakiriye canke ntiyavyakiriye, vyagenze gute? Bimaze kugenda uko yaravyakiriye neza, yavuze ati nta kundi haba icyateguwe, yaragiye ngaho aricara aratekana, nanje yari umugenzi ndamubwira ati ni wiyakire mu bisanzwe haba icimana yateguriye umuntu, none rero nubaraho aratekanye kandi ntangurana afise. Yego. Nta ngaruka zoba zaramubaye ko inyuma yo guhemukirwa? Ingaruka zarabaye kubera ko umuhungu yaramuhemukiye cyane ku buryo ashobora kumubeshera, aravuga byinshi nyene mu rukundo rwabo ibyabaye n'ibitabaye kugira mwambike ibara, nawe nyene ntiyavyakira kuko yari umunyeshure, ubundi nawe yari umwigisha. Rero umwigisha ariko arakubeshera kandi ari wazi imbere yawe kukwigisha, byaramubabaza cyane, umva yaramwandikira message akamutuka, nawe akavuga ati je nta kundi kuko sinshobora kumwishura, no mwigisha ntonde imbere yiwe akanyigisha kama ikuru ngakora interrogation ati yo havura campitiza. Byarabaye cyane ku buryo nyene yonda agahera, mugabo byaraheze. Murakoze cyane. Jospin. Jospin biramaze gushika ugaja mu rukundo? Oya nta narimwe. Biramaze gushikaho ukabona base umuntu yahemukiwe mu rukundo? Ego bariho abamaze kubona. Yari umuhungu canke yari umukobwa? Bari bavanze, hari abahungu tuzinanye abakobwa. Ego. Dufatiye ku muntu umwe muri abo bantu baba warabonye yahemukiwe mu rukundo, inyuma yo guhemukirwa ubuzima bwagenze gute inyuma? Kungene yavyifashemwo, ingaruka zoba zaramushitse ko inyuma yo guhemukirwa? Hari abavyakira n'abandi vyagora kwakira. Ubu ducira mu ncamake ku bantu batavyakiriye cyane cyane ukungene byabagendekeye, kungene bifashe. Abavyakiriye ni bimuco usanga ubuzima bubandanya, baratahuye ko ubuzima bubandanya, nimbarakazi base barakora, nimbara amashure barabandanya. Abatashoboye kuvyakira ni bamuco usanga amaze nk'imisi umengo ubuzima bwahora bugenda bumeze neza, umengo buracumbagira, urabona ko hari ikintu kiba carahindutse. Bari abanyeshuri? Nakubwiye ko bamwe bakora abandi bari abanyeshuri. Murakoze cyane. Nitwa Sonia. Sonia, biramaze gushika ukaja mu rukundo? Ego. Biramaze gushika hoho ugahemukirwa mu rukundo? Oya. Nta n'uwo wigeze guhemukira? Oya. Biramaze gushika hoho basi ukabona umuntu yahemukiwe mu rukundo? Ego. N'abantu bangahe? Hari urashobora kubumva mugabo ntumenye ibintu by'abandetaye, ni benshi. Umuntu wabonye yahemukiwe mu rukundo mu nyuma yoba yabyifashemo gute, ubuzima bwamugendekeye gute, yarashoboye kubyakira canke ivyaramugoye, wamubonye gute? Uwo nabonye jewe twaganiriye yambwiye iyo situation yiwe, donc no mugenzi wanje, ariko le fait yuko donc yari umukristo, yarasanzwe ari umukristo, yari umukristo, hama rero yarabisengera, agasengera relation yabo, geco sakayisengera, hama yasenga rero yavuga ati ubugombe bw'Imana bube, hama igihe kimwe baratandukana, sindabigaruka ko icatumye batandukana, hama mugabo igihe yasenga yavuga ati okay nimba ari umugabo wanje bibandanye, nimba atari no wanje ubugombe bw'Imana bube, hama rero batandukanye.
bagitandukana ntiyabyakiriye neza ko urabona umuntu wabukunda mutandukanye ntibyoroshe mugabo yarabyakiriye kuko yari yasenze avuga ati okay ubugombe bw'Imana hama rero avuga ati okay ntiyari uwanje hama arabyakira asubira mu buzima kuri initial. Wowe uri mu rukundo? Yego. Woba wibaza ko impamvu utarahemukirwa yoba ari yahe? Impamvu ntarahemukirwa niba biragoye kibazo kiragoye kwishura mugabo hanini ni kuba integre mu buzima kuba integre apana ko nyene ubura umuntu aguma fata ukaba kandi ukagirana confiance hama nawe bakayikugirira. Murakoze cyane.